Asante Jehova Jile, Jehova Shalom, Jehova Nisi. Mana ndagushimiye kubwa kirte y'uno munsi aho wigaragaje nk'Imana, ibimuga vyamugurutse, impumyi zahumutse kubw'icubahiro ca Kristo. Ndaguha icubahiro cyose nk'Imana. Asante sana Jehova Jile. Amen. Mana muremyi w'isi n'ijuru, ndakweretse umwanya wa apremidi nkabanjamo mu gikorane, uze kubana nanje, uze kunkoresha mwami Imana, uze kumpindura igikoresho cawe kubw'icubahiro ca Kristo. Yesu ashimwe Pastor Yesu ashimwe. Yesu ashimwe Pastor. Amen amen. Namahoro. Yego. Naiko ndasoma ijambo ngandi muri mpemu. Likurambira ngo adui zangu wananilaumu mchana kutwa. Ngo wanaonichukia kana kwamba wana wazimu huwapa kunitaja mimi. Ninacho gituma abantu bose abansi babo gufata nabi bakagomba kugirira nabi, uzuhanga amasi juru, uzuhanga amasi Imana, Imana izotuma bagukunda, izotuma bakwipfuza. Amen. Namahoro none ga mpungu wanje. Ashiya amahoro gusa simeshi. Yego. Usanze neko nditegura ko mfise igikorane mpavanja mu apremidi, neko ndasoma ijambo nza kwigisha ko uwo munsi nongera ndagiyumvirako. Ariko sinzi woshora kumbwira byo bituma amahoro atari menshi, kugira ngo nimba ari bishoboka ko nagoma mfata umwanya wo gusenga, dufata umwanya wo gusenga hamwe kugira ngo ivyo bintu bikubujije amahoro tuvyature, twongere tubiragize Imana, tugereke Imana kugira Imana ikore igikorwa cayo nk'Imana. Hama Pastor. Nukuri imisa y'uyu munsi yari iryoshe. Amen amen. Kandi programme yari ipanze neza kabisa. Ariko mwansitaje. Abantu b'Imana rero navuze ati sinovyihereramwo ngo bigume bimbabariza umutima. Cyavuga ati reka ngene ndondere pasteur ndamusange muhira, ndamubwire kugira ngo dutunganye nawe. Vraiment mwansitaje cyane. Ahantu mwansitaje rero sahandi. Urabona ko ari amakorare mwahagaritse atakiririmba. Kandi nanje nahora ruguru ku mashure, narinje nkumbuye ishengero. Ibintu byo kuririmba hariya hose nagumye nkorera Imana mu kuririmba kuko ndavyiyumvamo cyane. Ariko nari narungikanije agapapuro protocole Emmanuel ndabasaba ngo ndirimbe. Natangaje n'ukuntu mutampaye umwanya kugira ngo shore kuririmbira Imana, sinzi impemo rero yabakoresheje yariyo. Washaka re kuririmba? Yego. Wamani bazi ibyo makora byo wovyihoza kuko amakoro yagombye kugumuka mu ishengero, agomba kugira hoberiyo, agomba guhangara abakozi b'Imana, tubabwira baco bugufi ntibavyemere mpaka ngo bahangane natwe. Ariko twebwe natwe twa duhagarara nk'abakozi b'Imana, hama tugakora igikorwa tujejwe ku ntama za Kristo. Ibaza rero ivyo vy'amakorale kwa twa bakiririmba ko tobihagara ko cyane. Mbe ni wewe nyibutse izina Rukundo Jean. Rukundo Jean Wartez. Urafise ingabirano yo kuririmba nyinshi cyane, ubu yariyongereye Pastor. Yariyongereye gose. Yego cyane. Umva ibintu vy'ama feelings biki ari amaze kugenda barabinyigishije, ndashiramo ama feelings nkadora vyataje. Okay. Bo nimba bashaka rero kuririmba bakabatagwahaye akanya, noshobora kuguha chance. Sivyo none? Kwa Mungu kaguha ko karyo. Yego. Kugira ngo uririmbe. Sivyo? Okay, woshobora guhaguruka ngaho gato uhagarare ngaho. Azoshaka kuririmba ndagoya akanya rero ririmba ntangorane. None Pastor ntabakiriyemo. Ubona ubunye no ririmbira ndi. None wagomba kuririmbira nde? Je nashaka kuririmbira Imana, ariko ubunye nta nabanyeshengero bahari. Kandi nashaka karirimbo nagomba kuririmba kabakorako. None umva ubunca ndirimbira. None wewe ushaka kuririmbira abantu ngo abari bo bakogwa ko nagira ugomba kwanza kuririmba, uririmbira Imana, iyo ndirimbo ikore ku mutima w'Imana, hanyuma Imana nayo yururuke ikore ku bantu bayo. Pastor Jesse nagomba kuririmba hanini imbere yiwawe gusa n'abantu bari bakenewe. Erega Pastor, igihe ndirimbye abantu bagahezagirwa ntibafumbatishije amahera. Wa munyarwanda yari yaje mu w'umushitsi yampaye inoti yangaye. Nta kigira 15.
rega pastor nivyo byose biba bikenewe ubuzima tubayemwo ntubuzi ntituri imfu rega niho dukurira natwe ese wa muhungu we nabonye urimwe umudayimoni urimwe umudayimoni w'umuzimiza urimwe impemu mbi y'ububisha byakagaye yo kwikakisha wishira hejuru kandi ukibagira ijambo ry'Imana tubya ntunkore mu gahanga je wenda umupastori wawe nasizwa mu mavuta nasizwa mu mavuta ntuze aho nasigiwa amavuta jewe pastor nukuri yo singabiri iva ku Mana wewe honyene ubatanguye umugumuko uhagarika abantu mu ishengero uhagarika amakorari no kuri suzuma ayo mavuta bagusiza yariyo aha none no mu bwoko bwahebwa amavuta namakambiri namamesa canke n'umunyemwe cyangwa ubuntu basebwa ntabwo mbona umunyemwe jewe umukozi w'Imana yarambiswe kwiganza irashika kabari none munyemwe se amavuta si mu bwoko bw'amavuta wa muhungu we reka ndakubwire hari ibintu mwe mutaramenya wibuke Elisa igihe ya misore yamutuka ico yayisabira ushaka ndagusabira umuvumo none ga pastor wanse kumpa indirimbo ubugira umuvumo aha wovyiyumvira kuwa Mungu kampa indirimbo utarinze kumpa uwo muvumo nakubwiye nimba uri umuririmbyi ririmba nimbano n'amafinsi yawe tuyumve hamwe byo kuza unshira imanza ngurumva ngo nagisenga abaririmbyi ngwibiki ngo noshaka ndirimbire izi ntebe n'ibiriti none we kuri umupasiteri basi vuga ubutumwa bunyene ubutumwa vuga ubutumwa mu izina rya Yesu Kristo impwemu mbi y'ubugarariji yo kwihanga abakozi b'Imana mutangana abakozi nakimujisha ikure kure izina rya Yesu erega nanjye ibyo no bivuga ivyo no bikora si wa munyemwe nakubwiye iyo wasizwe amavuta y'umuntu ntuzobone duhagarara hagiye imbere kwenye mazabaho wibaze ngo bose barabishobora jewe nahawe ijambo na Kristo ari muri jewe angeri ivyo nkuye kuvuga ivyo nkuye gukora ivyo nkuye kugenderamo ugira ico uba ivyo umyorera amaso rero umyorera amaso urumva mwebwe nimwe muzorira mu muriro muboroga nk'ibibwa pastor suzuma neza yo mavuta ayo suzuma ndakubwire rero mba nakubwira urimbe bikakunanira no kuvuga washaka kuririmbira abantu washaka kuririmbira Imana ntabirere nshaka mvira mu rugo utahe soho kumvireho reka kuguma umyorera amaso ndazi ko muzorira muboroka nk'ibibwa soho kumvireho ibi mvira mu rugo nimvira mu rugo simvira mu gihugu no have unkura ko ishengero tuzohurira no have untera ibisitaza mpava ngena kwivugira ubutumwa abantu mu ya premiere ngo muririmba ibiki hama kajuza ngavuga hagaritse amakorare atubashe wace ugufa imbere y'abakozi b'Imana jewe nta numwe azondirimba nzobahagarika bose hama haririmba bo mu muryango wawe byose bisabana twazi kuririmba